Bakunzi ba Nema Gospel TV turabaramukije turanezerewe kandi gusubira guhura namwe muri iki kiganiro canyu ciza cacu dukunda citwa Godip. Tugarutse kugira ngo twinjire kandi mu mizi ni Godip episode igira 14. Umutumire muramumenyereye ni Aime Kazimire Harerimana. Karibu kandi Aime. Murakoze cyane. Muramahoro. Turashima Imana naho ubushuhari bwishi. Turabona ukuboko kw'Imana. Twizere ko ijuru rizogira ico rikoze. No gusenga Imana kuko ibihe biriko birahindagurika kuko hashobora kuvaho ibihe bibi hakaza ibindi. Ariko dusenze Imana byose rabigenza neza. Cyane cyane ko byose biri mu kuboko kwayo. Na cyane. Kaze rero mu kiganiro dutanguje isengesho. Murakoze. Tugira rutangure n'amasengesho muri kiganiro ca Godip episode ya 14. Dusenga Imana. Turagushimiye uhoraho Mana yacu ingene uri mwiza kandi uri wo kwizigirwa. Uri umutabazi wacu Mana kandi uradukunda. Wabanye natwe kuva tugitangura iki kiganiro. Hari intambamyi twagiye duhura nazo. Hari inzitizi twagiye duhura nazo, ariko wagiye uziturengesha, wagiye uzidusimbisha ukuboko kwawe kwagiye kutuzigama. N'ubu Mana hezagira umuntu wese ariko yumva aya majambo, umuha umugisha nk'uko abisezeranye kuzohezagira uwumva n'usoma amajambo yanditswe muri kino gitabo, kandi uhe umuntu wese kurushiriza gushika ku gakiza vy'ukuri kugira ngo arushize kukwegera kuko igihe kiri hafi kubwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Murakoze cyane. Uheruka twabonye ibintu uko bigiye gukurikirana inyuma yo kubona ibihe indwi byagiye biranga ishengero rya Kristo. Twabonye rero ivyo tuzogenda tubona muri iki gitabo uhereye mu gice ca 4 kugera mu gice ca 22. Nagira mbanze mbonereho akanya ko gusaba imbabazi aho twavuze ko iki gice tuzogicamo inshuro 4 ariko ni inshuro 2 kuko gifise imirongo 11. No kuvuga iki gice ca 4 c'iki gitabo tugezeko. Ubushize twavuze ko gifise imirongo 21. Mirongo 21. Ariko gifise imirongo 11. Twarangirije ro ku murongo wa 5 aho twabonye ujya murongo wa 5 uvuga ngo kandi kuri ya ntebe y'ubwami hava imiravyo canke imuri mu kigiriki n'iryo bakoresheje ngo n'amajwi y'imituragaro ngo kandi muri indwi z'umuriro zakira imbere y'iyo ntebe nizo mpwemu ndwi z'Imana. Twarashobora kubona izi mpwemu indwi iz'Imana uko Yesaya yazivuze, uko Yesaya azisobanura hariya mu gice ca 11 n'umurongo wa 2. Yavuze ngo turabona uburyo indwi impwemu yera yibonekeza yitwa. Ubwa mbere ni mpwemu uhoraho. Ubwa kabiri twabonye ko ari mpwemu w'ubwenge. Ubwa gatatu nako ari mpwemu wo gutahura, mpwemu wo kujinama, mpwemu w'ubushobozi, mpwemu wo kumenya, mpwemu wo kubaha uhoraho. Turabona ro ko Imana ikoresha mpwemu yera kugira ngo Imana ishobore gushikana umuntu ku kwihana by'ukuri muri kino gihe. Imana yacu nishimwe. Ubu rero tugomba duce tubandanya n'umurongo wa 6 w'iki gice ca 4 c'iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Uvuga ngo kandi imbere y'iyo ntebe hari kiyaga c'ibirahuri gisa n'urubona. Mu kigiriki bavuze ngo ni kirahuri c'imbonerane. Kandi hagati ahahanganye n'iyo ntebe no mu kuyikurikiza hari ibinyabugingo. Mu kigiriki bakoresheje ijambo rivuga ngo ibikoko 4 byuzuye amaso imbere n'inyuma. Kandi imbere y'iyo ntebe hari nk'ikiyaga kimeze nk'ibirahuri
mu rusengero rwa Salomo rwo mu isezerano rya kera hariho igikarabiro aho umuherezi yakarabira mu maboko yiwe imbere yuko yegera hafi kugira ngo ashobore kubonana n'Imana. Iki gikarabiro rimwe na rimwe bacita ikiyaga. Ubisomye mu gitabo c'abami ba mbere igice c'indwi n'umurongo wa 23. Igihe rero intumwa Yohana yaraba ku gikarabiro co mwijuru yabonye ko atamazi yari muri ico cari ikirahuri. Bisigura iki? Mwijuru nitwamara gushika mwijuru ntazoguma hariho umuhango wo gukaraba, kubera ko twebwe twaramaze kozwa n'amaraso ya Yesu rimwe gusa. Biciye muri ayo maraso ya Kristo aratweza, ntituba tukigomba gukaraba ukundi kuko tuba twarejejwe, nkuko tubibona mu cete ca mbere ca Yohana 1:9. Kimeze nka canke c'ibirahuri. Ikiyaga kimeze nk'ibirahuri Yohana yabonye cari kimeze nk'imbonerane, carabonerana. Mu Kigiriki imbonerane ni jambo bivuga ngo krustalos, kandi risobanura ngo urubura. Ni ikintu kibonerana cera nk'urubura. Ukwerekana ko vyerekana ko mwijuru ntazokomeza kubaho ukwiyoza, bityo nta mazi azoba agikenewe kuba mu gikarabiro, kuko twebwe twarejejwe n'amaraso ya Yesu, twarogejwe n'amaraso ya Yesu. Mu yandi majambo tuzoba turi mwijuru turabera. Imana nishimwe. Kandi hagati ahanganye niyo ntebe mu kuyikikuza, mu yandi majambo twovuga ngo ku ruhande rwose rw'impande zine z'iyo ntebe, ikigereranyo gikuwe muri Ezekiyeli igice ca mbere n'umurongo wa 5 gushika ku murongo wa 14. Hari ibinyabugingo bine. Mu Kigiriki twonye kubakoresheje ibikoko bine. Igikoko mu Kigiriki ni zoa, bikaba bisobanura ikiremwa gifise ubuzima canke ubugingo canke ubugingo. Ezekiyeli atubwira kwibi binyabuzima bisa n'abamarayika bitwa abakerubi, nkuko tubisoma hariya mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Ezekiyeli igice c'10 n'umurongo wa 20. Kandi igikorwa cavyo nukurinda ubwiza bw'Imana. Ibi binyabugingo bine bifise amaso imbere n'inyuma Yohana yabonye, bifise akazi ko gucunga umutekano w'Imana, kuko ibi ngo ntibisinzira ku murango no mwijoro. Vyovyo biguma bicunze. Imana yacu nishimwe. Vyuzuye amaso imbere n'inyuma. Iri ryungane rishaka kutubwira ubukuba bifise canke ugushishoza biri muri ibi binyabuzima. Nibiremwa vyuzuye ubwenge, bishobora kubona ivyo muri kahise n'ivyo muri kazoza. Imana ihabwe icubahiro. Umurongo w'indwi uvuga ngo ikinyabugingo ca mbere casa n'intambwe, ica kabiri casa n'inyana, ica gatatu cari gifise mu maso hasa naho umuntu, ica kane casa n'inkukuma iguruka. Ikinyabugingo ca mbere casa n'intambwe. Aha insiguro y'ibinyabugingo tuza kubona turayisanga muri ibi bitabo vy'ubutumwa bwiza. Umuntu wese arafise ingene yabonye Yesu. Matayo arafise ingene yabonye Yesu, Mariko arafise ingene yabonye Yesu, Luka arafise ingene yabonye Yesu, na Yohana arafise ingene yabona Yesu. Kandi abo bose bari kumwe. Abo bose bari kumwe. Ariko ntibashoboye kumubona co kimwe, bivanye n'ico umuntu wese yamubonamwo n'ico umuntu yamuzigamwo.
akarorero Matayo abona Yesu nk'umwami kuko abisirayeli nta mwami bari bafise, bari musi y'ubwami bw'abaroma, bari musi y'agacinyizo. Abonye Yesu yaranezerewe, yavuga ati ubu turarose umwami w'abisirayeli. Ntiyamubonye nk'uko ari umwami w'isi, yamubonye nk'umwami w'abisirayeli. Nico gituma uravye ariko yandika basekuruza ba Yesu uko babayeho, wewe ahera kuri Aburahamu, mu gihe Luka ahera kuri Adamu. Imana yacu nishimwe. Aha rero ikinyabugingo ca mbere casa n'intambwe. Intambwe niyo mwami w'ishamba. Ibi bishaka kwerekana ubukuru n'ubunini bw'inkomezi by'ibi biremwa vy'abamarayika. Iki kiremwa kirakoreshwa kandi nk'ikimenyetso c'ubutumwa bwa Matayo bwerekana Yesu nk'umwami. Imana nishimwe. Matayo abona Yesu yavuga ati tugiye gutabagwa, tugiye kuronka umwami. Nico catumye mbere Yesu kenshi bagomba no kumwimika kuko baramwitiranye. Ntibari bazi ko ari umwami w'isi yose, bagomba kumubona ko ari umwami w'Abisirayeli. Imana ishimwe. Ica kabiri casa n'inyana. Ijambo inyana mu Kigiriki ni ox. Ico cari igikoko gikoreshwa kazi. Ibi biremwa vyose bisa n'abamarayika n'abakozi bakorera Imana bakayisobanurira. Ibi biremwa ni kigeranyo c'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko, bwerekana ko Yesu ari umukozi. Yesu ko yaje gukorera abantu, ari umukozi yaje gukorera abantu. Nico iki kimenyetso c'inyana gisigura. Ica gatatu cari gifise mu maso hasa naho umuntu. Umuntu ni wafise ubwenge kuruta ibindi biremwa vyose Imana yaremye. Ibi binyabugingo bifise ubwenge no gutahura nk'ivy'umuntu. Iki kiremwa gikoreshwa nk'ikimenyetso c'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, bwerekana Kristo nk'umuntu. Yesu rero murabizi neza ko ngaha kw'isi yaraje, aza ari umuntu aciye bugufi, aza ari umuntu utokwipfuza ko Yesaya mubona yavuze ngo ntiyari uwo kwipfuzwa. Bisigura ko arashobora kuba atarafise n'ishusho nziza abantu ngo bamuraba bakabona ko ari ishusho y'igikundiro, kuko Yohana yavuze ngo ntiyari uwo kwifuzwa, yari umunyamibabaro. Aha rero Luka ariko aramwitegereza akabona ubwenge buri muri we, abona ko Yesu we yamubonye nk'umuntu, kuko umuntu ari w'Imana yahaye ubwenge buruta ibindi bikoko vyose. Yesu rero ari umuntu mugabo afise ubwenge burengeye bw'abandi bose, umuntu 100% akongera akaba Imana 100%. Ica kane casa n'inkukuma iguruka. Inkukuma mu yandi majambo mu Kirundi cumvikana inkona. Inkona iguruka gushika hejuru cane, kandi nico kiremwa ca mbere cihuta mu bindi vyaremwe vyo mu bwami bw'ibikoko. Ibi rero ibi biremwa vy'ibimarayika biranyaruka nk'inkukuma mu gushitsa ubugombe bw'Imana. Iki kiremwa gikoreshwa nk'ikimenyetso c'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana, bwerekana ko Yesu Kristo ari Imana. Imana ishimwe. Uravye rero Yohana uko yabonye Yesu, yamubonye ibitandukanye n'aba bandi. Yavuze ati Yesu ndamuravye si umwami, ndamuravye si umukozi, Yesu ndamuravye si umuntu asanzwe, ariko Yesu ni Imana. Imana ishimwe. Nico catumye usomye mu gice mu cete, usomye mu butumwa bwiza bwa Yohana, usanga Yohana hari ibindi bintu yagiye yandika tudashobora gusanga mu butumwa bwiza bundi butatu, kuko
Yohana yerekana ibyo Yesu akora ko ari Imana, ko atabikora nk'umuntu, yuko arengeye kuba umuntu adasanzwe. Yerekana ibintu bitari bike abandi batanditse, nk'akarorero ingene Yesu yazuye Lazaro, ingene Yesu yagaburiye abantu ibihumbi, ingene Yesu yakijije umwana w'umugabisha w'abasoda, ingene Yesu yagendesheje amaguru ku mazi agiye gutabara abigishwa, n'ibindi n'ibindi. Yohana yerekana ko Yesu ari Imana. Umurongo w'umunani, ivyo binyabugingo bine bifise amababa atandatu kandi vyuzuye amaso impande zose n'imbere mu nda. Ntibiruhuka ku murango no mwijoro, vyama bivuga biti wera wera wera, niwe mwami ashobora vyose, yamyeho kandi ariho kandi agiraze. Ivyo binyabugingo bine bifise amababa atandatu. Muri Yesaya 6:2 haravuga aya majambo, tubona akamaro k'aya mababa abiri yarayo gufuka mu maso, bisobanura icubahiro c'uwahezagiwe n'Imana. Ayandi abiri yarayo gufuka ibirenge, bisobanurwa uguca bugufi. Aya nyuma yarayo kugurukisha, bisobanurwa kubura umukozi yubaha ivyashinzwe n'Imana. Kandi vyuzuye amaso impande zose z'imbere mu nda. Iyi ndondoro irasubiwemo ukundi kugira ngo bishimangirwe kw'ivyo binyabuzima bifise ubwenge n'ubukuba bwo gushishoza. Ntibiruhuka ku murango no mwijoro. Mu vyashiro Yohana 22:5 baratubwira yuko hatazoba hakiriho umurango canke ijoro mwijuru. Ijambo kuruhuka mu Kigiriki ni anapauo, kandi risobanura ngo guhana inta mu gikorwa. Mu yandi majambo rero, uyu murongo ushaka tubwira uti ntibigera bahagarika igikorwa cyabo. Igikorwa badahumeka gukora cari uguhimbaza Imana kw'ibihe bidashira. Vyama bivuga biti wera wera wera. Ikintu ca mbere ivyo biremwa bikora ni uguhimbaza Imana kubera ubwiza bwayo. Uko gusubiramwo gatatu iri jambo uwera biremegwa muri rusangi nk'ikimenyetso kitwemeza ukwezwa ku butatu bweranda, Data, Mwana na Mpwemu Yera. Ijambo uwera mu Kigiriki ni hagios, risobanurwa ngo ikintu cashizwe ku ruhande canke gitandukanijwe n'ibindi. Imana rero iratandukanijwe n'ibindi vyose. Umwifato n'inkomoko vyayo ntaho bishobora kugereranywa nk'ivy'ikindi kiremwa icarico cose. Mu gihe Imana itandukanye n'umuntu, ntiyigera iba kure yiwe. Twarabibonye hariya mu gitabo c'Itanguriro, igihe Adamu yacumura ku Mana, Imana ikamukura mu itongo, ntiyamuhevye kubera ko yagumye hafi yiwe. Imana yacu nishimwe. Niwe mwami Imana ashobora vyose. Iri jambo rikoreshejwe kenshi mu gitabo c'Ivyahishuwe, ariko nta handi turisanga na hamwe mu isezerano rishasha. Ijambo umwami mu Kigiriki ni Christos, kandi ryerekana umuserukizi canke umwami. Ijambo Imana mu Kigiriki ni Theos, kandi ryerekana ubumana. Muri bamwe 70 abantu bahumekewe n'Imana bagahuza mu kwandika isezerano rya kera. Ijambo Imana keshi mu bisanzwe rikoreshwa igihe bashaka gusobanura Elohim
kandi bishaka kuvuga icubahiro cayo nishigwa hejuru ryayo. Ijambo rero ashobora vyose canke Imana ishobora vyose mu kigiriki ni pantakrator, kandi risobanurwa ngo ubuganza vyose. Ni izina rero ry'icubahiro rikoreshwa ku Mana gusa mu buryo bwihariye. Ibinyabugingo bine biguma bihimbaza Imana kuko ari umwami w'abami, ubuganza vyose kandi adahinduka. Imana yacu nishimwe. Ku murongo w'9 havuga ngo kandi iyo vya binyabugingo bihaye uguhimbazwa canke ugushimwa n'icubahiro no gukenguruka n'ishimwe, iyi vyagiye kuri ya ntebe niyibaho ibihe bitazoshira. Kandi iyo vya binyabugingo bihaye uguhimbazwa n'icubahiro, mu kigiriki bavuze ngo ugushimwa n'icubahiro n'ishimwe. Ivyo binyabugingo bine nivyo birongora ibitero vy'indirimbo zo guhimbaza Imana. Ivyo binyabugingo bine nivyo bikuru birongora uko guhimbaza Imana, maze abakirizi bo mwijuru nabo bakavyitabira. Iyo vyagiye kuri ya ntebe nk'uko twamaze kuyibona, iyi ni Imana y'ubutatu niyibaho ibihe bitazoshira. Iri ryungane rivuga mu bundi buryo ngo muri uw'igihe n'ibihe. Ni imvugo ikomeye y'ikigiriki ishaka gusobanura jambo ibihe bidashira. Uwo yicaye kuri iyo ntebe ni Imana y'ibihe bidashira. Amen. Umurongo w'10 n'uw'11 tubona intebe y'imanza y'Imana. Babakuru ku murongo w'10 canke mu kigiriki bakora ijambo ngo abatama 24 baca bikubita imbere y'ivyagiye kuri iyo ntebe, bagasenga ibaho ibihe bitazoshira, bagaterera ibitsibo vyabo imbere y'iyo ntebe bavuga. Babakuru canke babatama 24 baca bikubita imbere y'ivyagiye kuri iyo ntebe. Abatama 24 twaramaze kubabona ko baserukira abantu bose bacunguwe bo mu bihe vyose vy'akahise. Twabonye 12 baserukira imiryango canke y'amazina 12 y'abana ba Yakobo ariwe yahindutse Isirayeli. Twarabonye ko abandi 12 basubirira intumwa, barepresenta intumwa 12 za Yesu. Abo bose rero bakoranye bakaba abantu 24. Aba batamaro 24 baserukira abantu bose bacungwe mu bihe vyose vyahise. Iyo vya binyabugingo vy'ijuru biriko birahimbaza Imana, babandi 24 nabo baca babafasha guhimbaza Imana. Imana ishimwe. Bagaterera ibitsibo vyabo imbere y'iyo ntebe bavuga. Uburyo bwabo bw'icubahiro bwo guhimbaza Imana nukurambika ibitsibo vyabo imbere y'intebe y'Imana. Mu bihe vya kera ico cari kimenyetso cerekana uguca bugufi kuzuye, mu gihe umwami wese yishikanye ku wundi yacashira igitsibo ciwe ku birenge vy'uwatsinze. Ibi birenge rero ibi bitsibo barambika imbere y'ibirenge vy'umwami ni kimenyetso cyo kubwira umwami bati mwami ni wewe ushizwe hejuru, ni wewe watsinze urupfu na kuzimu, ni wewe watsinze amahanga yose, none kubw'ivyo urakwiriye icubahiro. Bakamuhimbaza bakamusenga. Ibitsibo abo batama 24 bashira imbere y'intebe y'Imana vyari ibitsibo bagororewe mu kubaho ubugingo bwejejwe bwo kwizigirwa kwabo. Nkuko twabibonye ubwoko bw'ibitsibo, twarabonye ibitsibo bitari bike, naho hari ibitsibo bishika kuri 5.
tubona aba bantu barambika ku birenge vy'umwami bariko baramusenga bariko baramuhimbaza. Mu cete ca mbere c'Abikorinto 3:13 kugeza ku murongo wa 15 Paulo arerekana igihe aho tuzoba turiko turaciga urubanza ngo twerekane ingororano canke impera zacu imbere ya Kristo. Ikiraje cane ishinga ngaha Paulo icavuga mu buzima bwiwe suko wewe ahangayikishijwe nuko yotakaza agakiza, kubera arazi ko yamaze kuba umwana w'Imana, arazi ko adakoze ivyaha ata kindi kintu kizomukura mu gakiza. Mugabo arazi ko niyabikinebwe natakora ivy'Imana igomba azotakaza igitsibo. Niyo mpamvu Paulo ngaha usonge muri iki gice tumaze kuvuga arajwe ishinga mu buzima nuko wewe ingororano yiwe igitsibo azohabwa adakwiye kugitakaza, nkuko tubona mu cete ca mbere c'Abikorinto 9:24 n'umurongo wa 27. Ibitsibo rero bitandukanye birerekanwa nk'ingororano kubizera, twarabibonye ariko kandi turashobora kubisubiramwo. Igitsibo kitabora ni igitsibo tubona mu gitabo mu cete ca mbere c'Abikorinto igice 9 n'umurongo wa 25. Iki ni igitsibo kizohabwa abantu babizigirwa ku mwami. Imana ishimwe. Igitsibo ca kabiri ni igitsibo c'umunezero tubona mu cete Paulo yandikiye mu cete ca mbere Paulo yandikishe ngiro g'Itesalonike 2 n'umurongo wa 19. Aha naho ni igitsibo kizohabwa abantu bashikanye abantu benshi ku kugororoka. Imana yacu nishimwe. Abantu babwiye ubutumwa abandi, abantu batumye abantu baza kuri Yesu bagaheba ivyaha bagahindukira bakihana bakaza bagahinduka abana b'Imana. Abantu bakoze ico gikorwa Imana izobaha igitsibo c'umunezero, bazokwama banezerewe. Hari igitsibo kigira gatatu tubona mu cete ca kabiri Paulo yandikiye Timoteyo 4 n'umurongo w'8. Iki gitsibo ni igitsibo c'ukugororoka ku bantu bakunda guseruka kwa Kristo, abantu bama biyeza, abantu bama biteguye, abantu bama bariko barasenga babwira Yesu bati Yesu uzoza ryari ngo utabara ishengero. Nabo nyene barafise igitsibo Yesu yababikiye, ni igitsibo c'ukugororoka. Igitsibo kigira kane tukibona mu cete ca kabiri ca Petero 5 n'umurongo wa 4. Naco ni igitsibo c'icubahiro kubungere babizigirwa. Haleluya. Ni igitsibo kizohabwa n'abantu bakoreye Imana mu kuyobora ubusho bw'Imana, mu rukundo bashoye ubusho bw'Imana mu mazi adasuma, bakaburagira mu bwatsi butotahaye, bakabitangira ijoro n'umurango, bakabasengera. Imana irababikiye igitsibo, ni igitsibo c'icubahiro bazohabwa nkuko tumaze kubibona muri iki cete ca Petero. Igitsibo kigira gatanu tukibona muri Yakobo igice ca mbere n'umurongo wa 12, hamwe no mu vyashuro Yohana 2 n'umurongo wa 10. Ibi bitsibo bizotangirwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo. Iki naco ni igitsibo c'ubugingo. Kandi ivyo bitsibo rero tumaze kubironka tuzobirambika imbere y'ibirenge vy'umwami wacu Yesu Kristo nk'ikimenyetso cyo kumusenga no kumukunda no kumuhimbaza, tumubwira ngo Yesu warakoze kuza kuducungura. Ivyashuro Yohana 4 n'umurongo wa 10. Yesu nawe azoba rero yambaye ivyo bitsibo
igihe azozira kuganza uko tubisoma mu gice cya 19 nta bitsibo tubona yambaye mu ntango y'ivyahishuwe. Ikiri gikuru aha nukubanza kuza hanyuma anyakura ishengero. Amaze kunyakura ishengero azoca aza kuganza yambaye ibi bitsibo byose. Umurongo wa 11 niwo tugira turangirize ko iki gice cya 4 c'iki gitabo. Bavuga bati Mwami wacu mana yacu birakubereye guhabwa uguhimbazwa guhabwa icubahiro no guhimbazwa n'ububasha kuko ari wewe waremye byose. Icatumye bibaho kandi icatumye biremwa nuko wabigombye. Bati Mwami wacu mana yacu birakubereye guhabwa ugahimbazwa n'icubahiro n'ububasha. Imana ibereye amashimwe kandi irayakira nkuko tubisoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka igice cya 19 n'umurongo wa 40. Kuko ari wewe waremye byose. Imana irabereye amashimwe kuko ari yo soko y'ibiriho byose. Mwitanguriro igice cya 1 n'umurongo wa 1 gushika kwa 3 no mucete Paulo andikisha ngero gikorosayi rimwe n'umurongo wa 16. Icatumye bibaho kandi icatumye biremwa nuko wabigombye. Iri ryungane mu yandi majambo rivuga riti kubera ubugombe bwawe Mana byarabayeho kandi byararemwe. Ijambo shimikiro riri hano n'ubugombe bw'Imana. Ibiriho byose rero bibayeho kuko Imana yabigombye. Yamara kandi ibi nibishaka gusobanura ko ibiriho nk'indwara, urupfu, intambara n'ibindi ari Imana yabigombye. Byaje mu isi ari ingaruka y'ukugwa canke kutumvira Imana nkuko tubona mu itanguriro 3 n'umurongo wa 17. Naha turangirije inyigisho z'uyu munsi. Tuzobandanya n'igice ca 5 c'iki gitabo. Aho tuzobona ivyo dushasharandwe. Yohana yabonye twari tudonzwe ku gitabo. Duhomeshejwe igitabo imbere n'inyuma. Ariko uwo munsi tugarukirije ngaha. Imana iripfuza ko umuntu wese yokora kugira ngo ntazohombe ingero. Satani nawe arazi yuko abantu bose bakoreye Imana izobaha ingero. Niyo mpamvu agwana kugira ngo umuntu wese azohombe kuronka igitsibo Imana yamuteguriye muri vya bitsibo byose twumva. Jambo ry'Imana riraduhanura ngo mwiyubare kugira ngo ntimuhombe ingero zibikogwa. Naya majambo y'Imana turangije twifuriza umuntu wese ariko araca mu bibazo, ariko araca mu bigeragezo, ariko araca mu ngorane, ivyo byose uko uri kurabicamwo wiyubare kugira ngo ntuhombe ingero. Imana ibahezagire. Amen. Bakunzi ba Neema Gospel TV, turabashimiye ko mwabanye natwe. Turabatumiriye gusangiza kino kiganiro inshuti zanyu. Kandi ntiduhengeshanya kubasaba amasengesho. Twarababwiye igikorwa kiragutse, turakeneye inguvu zitubashisha. Kandi inguvu zacu nta handi ziva atari mu masengesho. Turemera kandi turemeranya ko vyose mu masengesho biboneka. Bwabo uburyo mu masengesho buraboneka, yaba amahoro mu masengesho araboneka, vyose. Kandi mukomeze muhagarare mushikame ntimunyiganyige kugira ngo mutazohomba ingero z'ibikorwa mwakoze. Umwami Imana nabahezagire. Amen.